Nowa yizera ibintu bitari bwigere bibaho. Nibwo bwa mbere yari bwumve imvura nk'iyo yisegenya n'igihuhusi ni ko igiye kugwa hamwe atani igiti na kimwe kizosigara. Imana imubwira ati ngize ibikoko bibiri. Arakabazo ingene yewe yatoranije mu mpene zose, akabya ati wewe wasuguruwe nawe wanyanawe, mwebwe babiri injira, izindi mpene zose hariya kandi ntizigumu. Ati wantarewe, intare izi zibiri lione injira, wa nkokowe n'inkokokazi ibindi bikaca byumvira. Mu kwizera kwa Nowa arabibwira kandi arabitegeka, abishira ku murongo. Yarafise abahungu 3 n'abakazana 3. Ndibaza ko abahungu biyo baca baje imbere ati hari Yesu ashimwe. Imana mu bantu bose ishima Nowa wenyene n'abahungu biwe 3. Icyo Imana yabashimiye si kindi nukwizera. Icyo Imana yabashimiye ntabwo ari ikindi nukwizera. Ngomba kukwizera kwawe kubaho mu byo ubonesha amaso, gutangura kubaho mu bitari bwigere biboneka. Aho mu ishure muri secondaire mu wa mbere ndibaza abanyeshuri baronka 8% canke 97. Aho muri secondaire ushobora kuronka 100%. Sasa hari ibintu bitabaho waragiye kubikora uronke 100% mu ishure. Bivana n'ingano uvyizera. Imana ishobora kukuremera ibitari bwabeho, naho umwigisha kubira harura ukisanga watangiye kuri 1. Hari ibintu bitarigera bibaho ariko bigiye guhera kuri wowe. Muravyumva neza. Burundi yamaze kuvyara abana benshi, waze kuvyara ubushuru, sivyo none? No, urashaka gutangura kubukadura ishuri. Sinzi ingene babyita, bane babitanga iki mu Kirundi? Kadura ishuri. No, bane ukabavyarira icyarimwe. No, ukavyara umwe icyarimwe. Ukavyara 5 icyarimwe. Sawa. Niba rukene abana 5 nturinde kuvyara rimwe, inyuma y'imyaka ingaho byari rindi. Ukavuga ati Imana jewe nyine abana 5 kandi abavyarira icyarimwe, abahungu 3 n'abakobwa 2. Abamejeje nibandanize kuba byane. Uko niko kwizera nduguzangu. Apana kwizera ikintu kisanzwe kiba no kubandi, ibyo ni bito. Ariko kwa Nowa yizeye ibintu bitari bwigere biba. Murabyumva neza cyane. Hari igihe mubaza ngo ni inkuru gusa. Nivyo. Amen. Uzi Petero yabonye Yesu akoze ikintu batari bwigere babona. Muri fizike babigishije ku isi ifite ikuntu kwega, sivyo none? Iki ndagishize ngaha kitegereza guca gikuruka kubera ahisi iragikwega. Bwana Sifesa. Mugabo Yesu ni umumetre hejuru y'ibintu byose by'amafizike n'amashimi n'ibiki na medicine, ibintu byose mwize byose biri hasi ya Yesu akeneye kujya ahantu ntigora arigira hejuru y'amazi. Petero ati ati Yesu ni wowe, kandi yarazi ko ari we, kugira ngo amudodeshe ngo nimba ari wowe ngo mpamagara nanjenze. Petero akunda kudoda, acaradoda hejuru y'amazi. Yagize kwizera agira hejuru y'amazi, amaze gukekeranya. Sinzi ibyo yari yabonye, kuko yari yabonye balene hariya. Ati Mungu we, ati Yona yamaze 3 jours
naje muri zi 3 jours nari mfite programme iyo barani mize namara 3 jours hariya mu ifi mu ndayifi zo bingora ndibaza nivyo bayarimvi ngo nyatangura kunyika ahamagara Yesu ababwira ati wagize kwizera guke wagize ukekeranya iyo udakekeranya ngaho wategeza kugendera hejuru y'amazi bora semetsana uzubipime nawe n'amajambo twiga nayo gusiga ngaha ukagendera umunsi umwe ajya kwitanganyika wambaye neza kuko ugiye wambaye mayo uba wize ko havugwa ugende wambaye neza cyangwa umunsi wa mariage ajya bavuga ngo bagutere ucubwira uwo muza kumwakanye ari umusore cyangwa umwigeme ati bana tutebeje Haleluya. Haleluya. Non, c'est vrai. Si ibintu byo kuryosha inkuru. Mais c'est vrai. Ibyo n'abarozi barabigira. Je bambwiye ngo mu ntari imwe nashatse kuvuga kugira ngo uyivukamo ntambone nabi. Ngo urashaka watetse akanyama inkoko gakaranga bafundikira. Hageze umwanya ugomba kujabura, abibujumba nibazi kujabura ivyari. Kwarura. Baza kugura ugasanga isombe wawe ndi mateke hamwe ugasanga ya nkoko iri mu isafuriya yiwe uraza kwimwagiriza no n'abanyamareba barabikora ibuka igihe cya Mose yashize inkoni hasi ihinduka inzoka abanyamareba ba Farawo bazana nabo bagira utuyoka mugabo igihe ya Mose imira zazindi ibi abanyamareba bakora twe dufise ubasha bwo gukora ibiruta bijya kandi mu kubikora sikindi nukwize gusa arabantu batinya baruzi wonye umurozi kapata yo umurozi aratwenga tisha uyu ndamujya n'umuganga ariko umubonye ukamubwira ati wenda kuzi kuri umurozi wewe kandi kuva uno munsi ngomba ko bigenda umutegeka hari shingiro rimwe ahantu hari umugabo umwe yitwa Kaceko hari Kaceko we Kaceko yatwenza abantu yarinjira mu rusengero hama agize gutya ishengero ryose kagenda gutya bose yari umunyamarero agize gutya bose imitwe bagatwega bumva bakego kumwese akafata umutwe bitanga akabwira gutya ubwo amareba yira umunsi n'izina aja mu ishengero rifise ukwizera ahashitse niwe ahubwo bace bamugira Kaceko yahageze agize gutya swata agira gutya swata abari bahari bavuga ati nawe turakugize gutya nawe yisanga agize gutya no ukwizera mu kwitiki sinzi ko aragera aho ushobora kugira ukwizera ugafata isakoshi ukajya kuri Gare Nord ugiye iwanyu mu Kirundo utagira n'ijana ya bus birashika no sasa mupime basi kwizera mugupime amen apana kwa kuhoba apana kwa kusita mugupime basi umunsi batwigishije kwizera ngamuravyibuka aho umwigeme atahora ajya inyama aziriye yatafurugutira karibwa mu nda yakira ajya kuzijya kandi naciye abari muravyibuka ngaho muribuka wa mupapa imitsi yo ku maguru yari yakatise bari bamubwiye ko ategeza kuja kwivuriza hanze cyangwa bakakatuguru ngutembera agenda simbagurika ku kaguru kamwe ariko tugize ukwizera turasenga yaratembeye neza kandi yaragaze ngara abashigira intara uko niko kwizera Noa yizeye kwizera yizeye Imana mu bintu bitari bwigere bibako biragoye ukumvisha mugabo byizeye ko iryo ryinyo byavuye mu kanwa kawe ushaka kwizera rikagaba nuvyumva neza iryo ryinyo ryavuye mu kanwa kawe ushobora kwizera rikagaruka nuvyumva neza
mugabo kandi wizere ko ushobora gukura amarori ukabona neza, kandi ko ushobora kujya kwipimisha bagasanga uri kuri normal. Sinzi kubyumva. Ushobora gutegura mariage rero zasa muca mu ndabari nk'imisoro utararonka n'akazi. Umusore umwe yasanze yaje afise ikibazo asaga kuri Fekabu mukamengera n'ikugirisha seminaire y'abajene, hama azambwira ngo urumva ngo jewe ngo narakoye urumva ngo haheze imyaka n'imyaka 4 bari 5 sindagira mariage, urumva narabuze akazi narabuze ni kandi nta mariage zongira utagize ibyo dakubwiye. Mugira iki? Panga date ya mariage hama witangaza ubwira abantu bose utuma bashingana ikira kitu ikore. Murenga nagisingira akazi singira n'igihumbi genda gutegetse ikore. Ukwizera biraba. Ngo none bizogenda gute? Nibizogenda gute nyene ni mariage izuba. Hari kintu? No, ari ibintu tuyibanira tukibanira. Ibintu byose twarabihawe mu kwizera. Nyamusore natangaye anerefanya ariko aratwenga ati ndayejeje mariage kuri zatari ko twace dupanga nawe. Ndamubwira ni amasambu asigaye amatariki yayo naya ubonye itariki yayo kandi ntushire kure dushira menga yari amezi 2 ari ngaho imbere turashira kuri zo tariki mu nyuma ya telefone yari yagiye mariage muri Patekore ambye ati nagize mariage ziza kandi abantu bambye mu mariage yose yahabaye ngo ni yanje yabaye nziza kuziza tufise byose urufunguzo turarufise nuko duhobaho. Amen, amen. Ukeneye mariage gira ukwize, ukeneye mufiance ari gihe usanga batarigera bakubaza vuga ati ngeneye abambaza kandi siko bari wewe wese urafite amagu yawe sivyo none urafite amagu yabirabura cyane cyane abafite inzobe nyinshi cyane ufite guyu utagira atagira akazi utije zona ndamurisha ngeneye umugabo atize atagira akazi je nzora ngaburira par exemple cyangwa ngene wize afisa akazi azoranga ibyo ukeneye mugabo ushire mu kwizera birashoboka. Amen. Uko kwizera kwa Nowa dusomye mu Baheburayo 11:7 dusaba umuntu madusomere kwatumye acaragwa ubugororotsi. Itanguriro Abaheburayo nako 11:7 byaciye bituma aragwa ubugororotsi. Vuga ati ubugororotsi buri Imana ntaki nikuna ko umuntu agize kwizera irakwishimira byo byatara ije gushira muri liste bagororotsi. Basoneza yasari muzima. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaha amaze kuburirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa ubugororoka kuzanwa no kwizera. Amen, amen. Yaciye aragwa ukugororoka kuzanwa no kwizera. Buri Imana iri kiravuga ngo mvise abagororotsi ngo beni ngo mu kigobe. Uribaza ko ibiri ko harura abantu aba muri mu kigobe numva baruye mu Jackson nande we nande iyaru y'abagororotsi ibiharuye abajya kwizera ibiharuye babandi badacumura na rimwe kandi nawe urusenga kuri ati Imana biragoye umuntu kwirigwa ariko ubugororotsi Imana iguharura ko nukwizera ukizera ko ugiye guhagarika izo nzoga kandi atacuzoba, ukizera ko ugiye guhagarika urwo rumogi kandi atacuzoba, ukizera ko ugiye guhagarika ubusambanyi kandi atacuzoba, ukizera ko ugiye guhagarika iryo tabi kandi atacuzoba, ukizera ko nubwo akazi gohera uzobandanya ubaho. Akazi murakazi
numuzi gatonya, kamuzi gatonya, karasine gatonya, akazi. Yesu numuzi, akazi kamuzizi. Muvuga Igiswahili cyane, kamuzizi. Mugabo Yesu niwe muzi. Akazi karashobora guhamba kizima, umuzi principal uhari uzobandanya wiberaho. N'abantu badakora ngaha kandi babayeho. N'abantu badakora ngaha kandi bapendeza. N'abantu badakora ngaha kandi bavyibusha. Ukizera ibigiye kuba bitandukanye n'ibintu abantu bamenyereye, ukumva ko ugiye kugira amasengesho seke y'imisi ndwi kandi utagiye gupfa, ugiye kubaho kandi bikaba. Abakeneye visa ukizera ko ukwezi kanaka n'itariki runaka uzoba uri mu ndege ugiye muri icyo gihugu ukeneye kujyamo. Mugomba tubivuge gute? Nuko ukwizera kwanyu gutangiye guhobahoba, ubona ibintu ukabonesha amaso. Ntabwo tubayeho ku byo tubonesha amaso, ariko tubeshejweho n'ijambo ry'Imana. Kandi ukwizera kuzana umugisha. Cyandike nacyo, ukwizera kuzana umugisha. Itanguriro igice cy'Icyenda ku murongo wa mbere. Ukizera ko imikate 5 n'ifi 2 bacutegura fete. Bizera ibyo babonesha jamani, kura amaso ku bantu, shira ku Mana urabe ingene bikoreka. Reka badusomere Itanguriro 9 ku murongo wa mbere. Maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe, irababarira iti imurondoke mugwire mwuzure isi. Amen. Amen. Maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe, maze bahakurondoka, ngo buzuri. Buri abantu bose baje bava muri Nowa n'abahungu be batatu, kuko abantu bose bari baheze n'ingo. Ngomba gusengera umuntu agomba agira ukwizera ku bintu bifatika, atari akantu kaburebure. Kugira ukwizera kuza kuronka 200 ya taxi vero, uko kwizera ntuhaguruka, kuko aho tubwira uwo wicara ati nadesa kawe omba kwe yati hakuna 200 nadesa mfise ngaho. Ukwizera kuko no munsi muza gufungura atavyo wateguye, uko nako cyitaka guhaguruka aho tusinyara ati turaza gutahana tuje gusangira iwawe. Ngomba kwizera kufatika. Hamuzogara uvuga ati je wa mwigeme ngamura mwibuka yagize kwizera turi hano nyene, ngwifu ryari ryaheze muri stoke iwe muhira, aza yumva bamutelefone turi ngaha. Niyo mpamvu mutakiyoza muzinya amatelefone muyasigaze muri vibrate, kuko inyishu ziza kuboneka mukiri hano nyene. Amen. Ubwo nyene bacha mu telefone ngo turiko tupakira ifuse nk'anikiro ngo Izambia, ubona inyinshi ivuye Izambia ngo tugakurunga ikifu yiberenga. Sinzi ko muvyumva, ndakeneye ko mugira ukwizera. Wa mugabo wawe n'inzoga kugeza uhaguruke umusenge mu kwizera, ubone ngene atakuzihagarika mu kanisa. Wa mudamu wawe yamavyara abana atari gwawe ukita amazina gusa, uhaguruke urabe ko bidahagarara. Warazibisa ivyo sinobivuga ko cyane ko murazi kutuziga bakuze, harimo n'abajene ngaho. Ngomba gusengera umuntu yumva kwizera kwamaze kugira, agiye gufatisha amaboko avuga ati estoma ndagomba ko hahingurwa iyindi estoma. Nawe umupapa estoma iyo bari bamaze kuyopera inshuro nyinshi
kugera asigaye ajya ikiko kimwe gusa ko bayikatamo agapande kugeza isigara saa sita n'igiko kimwe gusa kinja kimwe cyonyine. Imana yamuremeye iyindi esitoma, aronka iyindi esitoma nshasha wasigaye ajya. No, sinzi igituma mu mutavyumva. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Kandi n'umugisha wawe urawuronka nimugira ukwizera. Ukwizera kwa Nowa kwatumye aronka n'umugisha. Ukwizera kwa duze na haguke dusengera umutwa. Mugabo mbukekeranya wikawushe kandi nawe ukubona nabi. Ndakeneye umuntu umwe ngaho yoba akeneye kwakira Yesu Kristo mu mwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe ashira ukuboko hejuru.